bakunzi muriko muradukurikirana turabaramukije kandi tubahaye ikaze mu kiganiro ku kivi cyo kuri uno munsi aho tuza kubayagira ku bijanye n'ibikorwa bitandukanye vyaranguwe n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi nyenicubahiro Angeline Ndayishimiye mu misi iheze. Muri vyinshi rero tuza kubayagira turagaruka ku birori vyo kuguruza icese inyubakwa y'ikigo urumuri c'Igitega yubatswe n'ishirahamwe Umugiraneza mu ntumbero yo kwagura ico kigo. Ivyo birori bikaba vyari vyatewe iteka n'umukuru w'igihugu bwiwe nyenicubahiro Varisito Ndayishimiye. Turongeye kubaha ikaze. Mu ntumbero yihaye yo kwitaho ineza y'abakenyezi, umutambukanyi w'umukuru w'igihugu nyenicubahiro Angeline Ndayishimiye abicishije mu ishirahamwe Umugiraneza asanzwe arongoye yaratanguje ibikorwa vyo kwagura ikigo kivurirwamwo abakenyezi bagwaye indwara yo mu kigo Centre Urumuri kiri mu ntara ya Gitega. Kw'igenekerezo rya 17 Nyakanga umwaka w'ibihumbi 2021 niho inyubakwa yubatswe mu ntumbero kwagura ico kigo yugururwa icese n'umukuru w'igihugu nyenicubahiro Varisito Ndayishimiye. Ibirori vyatangujwe no kugendura iyo nyubakwa y'igorofa igeretswe kabiri. Nkuko babimusiguriye umukuru w'igihugu, iyo nyubakwa irimwo ikibanza cyo kwakiriramwo abagwayi bataravurwa, hakabamwo aho bakorera abagwayi naho rero bagwarira mu gihe bahejeje gukogwa. Aho hakaba hashobora kwakira abagwayi bagera kuri 28. Mwijambo yashikirije mama Burundi banatazira mama Mugiraneza yaragarutse kumvo yatumye mwishirahamwe Mugiraneza bigira inama yo gusanura ico kigo. Hari mu mwaka w'ibihumbi 2020 igenekerezo rya 14 Myandagaro aho twagendera iki kigo ubwa mbere tuje gutanguza isekeza ry'amezi 2 ryo kurondera abagwaye indwara zo mu kigo ndetse no guhimiriza abagwaye iyo ndwara kwivuza. Twaragendeye aho abakenyezi bakirirwa bakongera bakavurirwa, maze turaheza turibonera ko hadashemeye kandi ari hato cyane, kandi twabonye ko hasanzwe hari n'ubukene bw'abaganga. Eka n'abarongoye ico kigo urumuri twarashoboye kubonana baratubwira ibitari bike kuri ico gikorwa cyo kuvura abagendana izo ndwara zo mu kigo. Nk'umwe rero mu bakenyezi araje ushinga no kubona umurundikazi wese yogira amagara meza, vyaradukoze ku mutima. Twaciye rero twigira inama mwishirahamwe Umugiraneza ryo kwagura ico kigo kugira ngo abakenyezi batari bake bafise ivyo bibazo vy'indwara zo mu kigo bashobore kuronka aho bavurirwa kandi bagukiwe, hama bakogwe batera imbere bongere bateze imbere n'imiryango yabo kandi n'igihugu cacu kidasigaye inyuma. Nyenicubahiro Angeline Ndayishimiye yamenyesheje kandi ko iyo nyubakwa yatwaye uburyo bugera ku miliyoni 664 ibihumbi 774 n'amajana393 z'amafaranga y'amarundi. Akaba yaboneyeho akaryo ko gushikiriza ivy'iryo shirahamwe rigiye kuzoca gihutira kurangura. Umugambi tugiye kwihutira kurangura nuwo kuronsa vyihutirwa vyankenerwa kino kigo urumuri dufatanije n'ubushikiranganje bujejwe amagara y'abantu hamwe n'igisata mpuzamakungu FINUAP gisanzwe gifasha kino kigo no kuronderera hamwe
abaganga b'abahinga bashaka kunganira ubusanzwe afise ubuhinga bwo gukora abagwayi. Byongeye turifuza kubandanya isekeza mu gihugu ryo guhimiriza abagwayi iyo ndwara kugira ngo biyumve ko ari indwara ivurwa kandi gakira, kandi bumve ko iyo ndwara idateye isoni, kuko nta ndwara nimwe iteye isoni. Indwara ishitse imbere y'abaganga irakira, kuko twasanze isekeza twagize ryaragize akamaro kaboneka. Kuva turitanguye gushika uno musi abagwaye iyo ndwara bashoboye kuvugwa bagakira bangana 159. Twagira naho dushimira Imana yashoboje abaganga bagakora ico gikorwa neza nkuko basanzwe bagikora. Mwijambo giwe ryo kuguruza icese iyo nyubakwa, umukuru w'igihugu nyenicubahiro Varisito Ndayishimiye yarakengurukiye ishirahamwe umugira neza ku bikorwa vy'iteka rirangura, aca aranabemerera kuzobafasha mu kubaronsa rusehabaniha yo kunguruza abagwayi babakura mu mihana yabo babazana kuri ico kigo nk'uko uwurongoye ishirahamwe umugira neza yari yabisavye. Nyenicubahiro Perezida Ndayishimiye akaba yaciye atera kamo ayandi mashirahamwe, abagwiza tunga eka n'abandi barundi bose kugira nabo ico boterera mu gisata c'amagara y'abantu. Ndashimiye amashirahamwe abagwiza tunga bafashije muri iki gikorwa. Aka n'akarorero ka mbere, namwe murabonye yuko turi kumwe twese bishoboka. None rero nasaba n'abandi, umuntu wese kuca ashoboye kumikora afise atera intege igihugu cy'u Burundi. Aha bubatse bubakiye Burundi ntibiyubakiye. None rero ntera intege n'abandi barundi baze bararondera ako bokora kugira ngo bafate umugongo amavuriro y'u Burundi. Nk'ubu murazi yuko hariho ibikoresho vyo mu bitaro bitariho muri iki gihugu. Iyo hageze ingwara zimwe zimwe ukabona abarundi barinze kurira indege baja kwipimisha hanze. Harageze yuko twobona nk'abagwiza tunga nabo bavuga ko bagiye kutugurira ca cuma ca IRM bagishira mu bitaro binaka, hanyuma bakaza baragiriranira amasezerano y'ingene kizokoresha. Turazi yuko abakenyezi bagwaye ingwara zo mu kigo bava mu ntara zinyuranye za kure, birakenewe yuko baronka ikibunguruza kibazana ngaha. None rero ko turiko turegeranya ibikoresho vyo mu makomine harimwo na za rusehabaniha, nabo nyene ntituzobibagira. Sebarundi ntiyibagiye gutanga impanuro ku bakenyezi n'abigeme kugira ngo bashobore kwirinda iyo ndwara. Mwavyumvise yuko iyi ndwara irakarira cyane abakenyezi batwaye imbanyi bakiri bato bari munsi y'imyaka 25. Iyi ni inkebuzo nagomba gukebura cyane cyane mwebwe bigeme. Mwumve yuko uwubatse amaze kurenza imyaka 25 usiga icumuro. Mubanze muvyumve neza kuko nugukingira amagara yanyu. Ubu turabona n'abana ibibondo bishurashura bikiri ibibondo. Mwumve ikibarindiriye. Ivyo bibondo bumve yuko bategereza guhagarika iyo nyifato mbi. Abavyeyi batangure kurera abana babigisha indero runtu kuva kera narindi. Umwana w'umwigeme yaja kubaka akiruko Imana yamuremye. None ubu umenga indero yaratitutse nibabandanye bahanure. Mwumvise kandi yuko iyo ngwara ifata cyane cyane abakenyezi badapimisha imbanyi zabo igihe babibungenze. Nabasaba nabo nyene kuko barazi yuko bapimwa ku buntu, ntibasubire gusamara bose bamenye gukurikirana imbanyi kuva mu ntango kugira ngo baze bibaruke bafise amagara meza kandi bibarukire ku bitaro. Kwigenekerezo rya 15 Nyakanga umwaka w'2021 muri komine Giheta mu ntara ya Gitega ahasanzwe hari icicaro cishirahamwe umugira neza,
umutambukanyi w'umukuru w'igihugu nyenicubahiro Angeline Ndayishimiye yarahaye umubonano userukira igihugu c'Ubutaliyano mu Burundi asanzwe abi Kampala mu gihugu c'Ubuganda. Massimiliano Mazzanti yaraje kumenyesha ko ubuserukizi bw'Ubutaliyano mu Burundi bugiye kuzoronsa ishirahamwe umugira neza ibikoresho vyo kwa muganga biciye amafaranga y'abanyamerika agera ku bihumbi 100. Mama Burundi yarakengurutse iyo ngabire akaba yamenyesheje ko ivyo bikoresho bizofasha mu kigo urumuri no ku bitaro biriko birubakwa n'ishirahamwe umugira neza ngaho nyene mu Giheta. Tubanje kumushimira cyane kubona yaje kutwereka ko batayaga amasigara cicaro. Twaganiriye bitari biki nkuko twari dusanzwe dufitaniye imigendanire myiza. Bari baremereye fondation mugira neza ko tuzoguma dufashanya kubijanye n'amagara y'abantu. Twarigeze no kugenda mu Butaliyano muri Mira tutaraja no muri ano mabanga tugiye kubwa mugira neza dusanzwe turongoye. Baranatwemerera mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu Lombardi ko bazodufasha mu bijanye n'ibikoresho byo kwa muganga. Uno munsi rero aja tubwira ko ibikoresho vyamaze gushika bitari bike bizonadufasha no kukoresha ngaha anye kuri polyclinique umugira neza tuko turubaka. Cyangwa tubwira ko tugiye gufashanya no kwagura n'ibindi bisata bijanye mu buvuzi ko yatwagerageje turamusigurira ibyo tuzokoreramo. Acara tubwira nawe ko ashobora kudufata mu mugongo no mu bindi bisata bitandukanye by'amagara y'abantu. Turashimiye cyane Ubutaliyano, turashimiye n'ababuserukira ngaha mu Burundi kubona bigoye kuza kudushikiriza iyo ngabire nkuko bayitwemereye. Twongera duhezagira ibikorwa bakora, dushimira Imana igume ibarongora muri ivyo bikorwa by'urukundo. Inyuma y'uwo mubonano umutambukanyi w'umukuru w'igihugu yarafasha akanya ko kwereka uwo mushitsi ahishira hamwe umugira neza rigejeje ibikorwa vyo kubaka ibitaro. Massimiliano Mazzanti akaba yariboneye ko ari inyubakwa koko y'akarorero igeretswe kabiri. Urugendo yagize i New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku igenekerezo rya 19 gushika kuri 26 Nyakanga umwaka w'ibihumbi 2021 aho yari yaherekeje Sebarundi yitavye ibikorwa vy'inama igira 76 yishira hamwe ONU. Nyenicubahiro Angeline Ndayishimiye yarateye iteka ibirori vyo gushira habona igitabo mugenzi we w'igihugu ca Turikiya yanditse. Akaba kandi yararonsa akaryo ko kuganira n'abakenyezi baba muri Amerika y'Amajaruguru. Abo bakenyezi barashimye ibikorwa arangura. Reka dukurikirane abadutohoreje ayo makuru. Emine Erdogan, umutambukanyi w'umukuru w'igihugu ca Turikiya, yanditse igitabo mu ntumbero yo gukebura abanyafrika cyane cyane abakenyezi nkawe kuja hamwe no kuba imboneza mu gutunganya neza umuryango. Yerekanye ko yagize ingendo nyinshi mu bihugu cyane cyane byo muri Afrika. Ingendo nyinshi yazimaze ajanye n'umutambukanyi wiwe, akaba yarabonye ingene abanyafrika babayeho, araganira nabo, yasanze ingorane nyinshi bafise zibangamira abakenyezi. Aravye ubuzima bw'abene gihugu muri rusangi yahakuye icigwa. Nkuko iki gitabo yanditse kivyerekana, ni muze dukundane, dufashanye, dukunda abandi, nta numwe yo kwishoboza kuguma kuri iyi si.
Ibirori byo gushikiriza ico gitabo byatewe iteka n'abatambukanyi b'abakuru b'ibihugu harimo umutambukanyi w'igihugu cy'u Burundi Angeline Ndayishimiye kabaye n'akajya kuganira no kumenyana. Muri urwo rugendo umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye yarabonanye n'abakenyezi b'abarundikazi baba muri Amerika y'Amajaruguru. Abo bakenyezi rero baremeje ko ibikorwa arangura babera akarorero ko gushira mu ngiro ivyo basabwa n'akamo bahamagariwe ko gukorera Uburundi bwabibarutse. Baremeje kandi ko bakurikiranira hafi ibikorwa umutambukanyi w'umukuru w'igihugu arangura biciye muri Fondation Bonne Action umugira neza hamwe no gusubiza agateka abavyeyi bafise indwara zo mu kigo n'ibindi. Abakenyezi baciye biyemeza gufasha umutambukanyi w'umukuru w'igihugu gutuza bene izo ndwara ndetse no gushigikira abavyeyi bantaho nikora batotezwa n'abagabo babo mu kubatana ingo n'ibibondo batagira gifasha. Baciye rero bashikiriza umutambukanyi w'umukuru w'igihugu akaganuke bari bamuteguriye. Mu ijambo ryiwe Angeline Ndayishimiye yarabakengurukiye ku mwete abakenyezi bagira mu gukurikiranira hafi ivyo arangurira mu gihugu cy'u Burundi. Yaciye bakira ku mayange ibikorwa barangura biciye muri Fondation Bonne Action umugira neza aca abasaba gufasha. Nkuko mwavuze ko mushaka gufasha Uburundi twagira tubahamagarire mudufashe ahantu hose mwumva dushobora kurungika abaganga b'abarundi kunonosora ubumenyi kubijanye no gukora no kuvura abakenyezi bagendana indwara zo mu kigo. Muratujya kara kwakije kigo kirakenye abaganga b'abahinga. Ikigo cyose gifise umuganga umwe. Hanyuma mwavuze ko mufise n'amaproje menshi. Bana y'amaproje cyane cyane tuyashire mu bakenyezi b'abarundikazi mu bigeme b'abarundikazi nabo babone ko iterambere ari ryabo kandi ubu barahagurutse. Yarasavye kandi ko bofasha kubijanye n'imiti y'indwara zo mu mutwe kuko ari imiti igoye kuronka. Aca arabashikiriza igitabo kirimwo ivyaranguwe na Opedade Burundi. Yaragarutse kandi ku bana batwara inda z'indaro mu mashure baciye bahanura kureresha abana babo indero yo kuziko bamenye ico bubaha n'ico batinya. Kubera ibikorwa vyo gufasha abantu aho nikora birangurwa n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu yarashikirijwe hakaba hashakagizwe n'amadolari 5,000 bitiriye operation ntaho nikora ngo azafashishe abantu aho nikora asanzwe afasha. Akaba hashikirijwe n'abarundi baba muri ico gihugu igikorwa biyemeje ko bazobandanya gukora. Tukivuga ibijanye n'ishirahamwe umugira neza nyenicubahiro Angeline Ndayishimiye abicishije muri iryo shirahamwe nyene asanzwe arongoye yaratanze ibikoresho vy'ishure ku bana biga mu mwaka wa mbere, umwaka wa kabiri, uwa gatatu n'uwa gatandatu bo kw'ishure nshingiro ryo mu Kibimba muri komine Giheta mu ntara ya Gitega. Aho hakaba hari kwigenekerezo rya mbere Gitugutu umwaka w'2021. Ivyo bikoresho vyari bigizwe n'amakaye, amasakoshi, amakaramu n'ibindi. Akaba kandi yaciye atanga n'imfungurwa zigizwe n'amaju n'ibisuguti ku bana batoya bagitangura amashure ivyo bita maternelle mu rurimi rw'igifaransa. Umutambukanyi w'umukuru w'igihugu akaba yaciye ahimpanura urwo rwaruka aho yabasavye kwigana umwete kuko ari bwo Burundi bw'ejo. Twagira rero tubahanure bane mukunde ishure, tubahaye amasakoshi ngo maheke ku mugongo gusa. Cyane cyane mufate neza ibikoresho by'ishure, mukunde ishure kuko niko kazoza ku buzima bwanyu. Ayo makaye nayo masakoshi numutahe wibanze tubahaye, nimwawubungabunga uzobateza imbere, n'uzotuma mushika aho tugeze.
mwavyumvise so kuvuga ko aya masakoshi tuyabahaye ngo muce muyatabagura ngo mugende gukina muce muyata aho mwakiniye kujya rero mubungabunga uniforme kujya mubungabunga ibikoresho by'ishure nico n'igikoresho c'ishure tubahaye ntimuzosubire gutabura ikaye kuko murose ingene muyitwara ntimuzosubire guta ikaramu kuko murose aho muyibika ndetse n'abavyeyi banyu babafashe kubungabunga ayo masakoshi. Nino ngaha rero duciye turangiriza ko kino kiganiro ku kivi cyo kuri uno munsi mwakoze kudukurikirana naho ubutaha.